kiringo c'umugwi w'igihugu wari ujejwe amatongo n'amatungo CNTB carangiye, amadosiye agera ku 35,000 niyo uwo mugwi utari bwatunganye. Vyashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona kuri uwa mbere igenekerezo rya 8 Ndamukiza umwaka wa 2024 i Bujumbura, aho inama nshingamateka irongowe n'umukuru wayo Gerard Daniel Ndabirabe yiga integuro y'itegeko ritunganya gushasha umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe n'ingene ukora. Umushikiranganji Banyankimbona akaba yari umutumire, aho yamenyesheje ko iryo tegeko ryashizweho kugira ngo umugwi severe ushobore kubandanya ibikorwa by'uwo mugwi w'igihugu CNTB. Ku kibazo kijanye n'uko ayo madosiye agiye kwigwa n'abatayatanguye, umushikiranganji agira ati: umugwi CNTB mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 2022 ikiringo cayo cararangiye. Nukuvuga bamaze kuvuga ati ikiringo ca CNTB kirarangiye, naho yoba ifise icibandanya nk'idosiye yari ifise mu mwihwezo canke ikabandanya idosiye yari zari zigeze mu iyungururizo, urumva ko yaba iri kwirakora ibitajanye n'amategeko. Imaze guhagarikwa ibihagaritswe, nukuvuga ibikorwa icibihagararira bica bihagararira aho vyari bigeze. Rero mbere subije inyuma hari ikibazo cyari cyabajije ati mbega ubwo budasa hagati ya raporo yatanzwe na CNTB n'ubudasa buri hagati ya bugata nivyo hari abari biyumviye yuko nk'imanza zari mu mwihwezo boshobora kuzirangiza, ariko ntivyari gukunda kuko bamaze guhagarikwa, ikiringo cyabo kimaze guhagarikwa, ingingo bari gufata bari kubandanya bafata ntizari kugira novuga agaciro kuko baba bazifashe badafise ububasha. Rero ntimugira amakenga, igihe umugwi severe izoronka izo dosiye, ni ukuvuga nayo izoca itangura igikorwa yumvirize abo bafitaniye amatati, hanyuma ibone gufata ingingo. Ni ukuvuga ko mene izo manza naho zoba zari mu mwihwezo zizosubira kumvirizwa, naho zari zigeze mu yungururizo zizosubira kumvirizwa, n'umugwi severe uzoba waronse izo manza. Baza bafise ukuri ku bintu bitari bike, baza baramaze kuronka ukuri kuko nibo bajejwe kurondera ukuri. Mu gihe baza bafise ukuri bamaze kukuronka kugira bace bafata ingingo, ni ibintu bizoca biborohera. Mu byo irondera nuko abarundi basubiza hamwe bagasabana ikigongo bashoboye kubana, ni navyo umugwi severe urondera ko vyoba. Kukaba nkako umugwi wo gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi ni urwego rushinzwe gushiraho ubutungane bunywanisha, ukaba ukomoka ku masezerano y'Arusha yerekeye kugarukana amahoro no kunywanisha abarundi. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Gerard Daniel Ndabirabe nawe agira ati: integuro y'ibwirizwa koko yo gusubiramo ibwirizwa umuntu arabona ko yizwe neza, kandi abarundi nabo twibaza ko hazoba n'ikintu ca kompanyuma, twovuga yuko haba mu makiriziya mu mashengero atandukanye ko bose bazohamagarwa kugira ngo nabo nyene bagende muri iyo nzira yo kunywanisha, inzira yo kumvikanisha abarundi, nk'uko twumvise ikintu mwavuze umugwi justice ko twibaza ko muri katolika umengo barawukoresha cane, kandi twarumvise ko hamwe bawukoresha bamaze kugenda bagera ku nyishu nziza, izo nazo zogenda zisagiriza ivyo umugwi severe uzoba wifuza gukora. Uretse nabo n'abandi bose imigwi itandukanye, ku buryo nariko ndibaza nti harashobora no kuzogeraho leta ise niyiyangaja cane nayo ku ruhande rwayo bagire ikintu cyo kumvikana, ikintu cyo kugenda baganira abashinga amateka bose bahaguruke, ikintu cyo kunywanisha, iki kintu cy'ikigongo cy'imbabazi cigishwe cyane kugira ngo mu mpande zose koko igihugu kize gishobore
gukora iki gishoboye noneho aya makonfli aya madosi mu 35 ashobore kurangira mu mwanya mutoya. Are nibaza ko ukuri umuntu yo kwizera byose n'ibyacu by'abarundi. Inyuma yo guca ijya nino iyo nteguro abashinga amateka baciye bayemeza 100%. Iradiyo televiziyo RTBB n'ijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.